Ishiramwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo byashatse guha ikiganiro mwebwe banyakubahwa abanditsi n'abamenyesha makuru kugira ikiganiro kizaguba gihagarariye ku bintu bibiri. Ubwa mbere twagira dushimire nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi wewe igenekerezo rya 31 rishira irya mbere ry'umwaka wa 2022 aho yafashe ingingo yo kurekura abanyororo batari bake muri kino gihugu kandi agatanga n'impanuro nyinshi kuvyerekeye ubutungane. Ishiramwe ntabariza rirakeje kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ku mpanuro zitari zike yatanze igihe twariko turibuka washengeye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yashengeye Petero Nkurunziza, aho yavuze cane ko abanyororo vy'ukuri badakwiye kuba mu mabohero. Niho rero twongwe mwishiramwe ntabariza tuvuga tuti turashimye rero umushikiranganje w'ubutungane na kizigenza wa Republika ko baraye bashize mu ngiro ingingo yo kurekura abanyororo. Ico gikorwa kikaba caraye gitanguriye kw'ibohero rikuru rya Mpimba, hakaba harekuwe abantu bashika 111, ariko kandi tukaba twizeye ko ico gikorwa kigiye kubandaniriza mu yandi mabohero yose muri kino gihugu. Mugabo tukavuga tuti babandanije barekura abo bakeya ntivyoba bishimishije, kuko abantu 111 barekuwe mu bantu bashika 4,000 turumva yuko hakiri agahaze. Niho rero mwishiramwe ntabariza tuvuga tuti se Barundi ko yavuze ko abantu bafise ivyaha bito bito borekugwa, kandi akongera akavuga ati abatazira ubwicanyi cyangwa gufata abapfasoni ku nguvu ko borekugwa. Niho natwe tuvuga tuti vy'ukuri turavye ibitigiri biri mu mabohero barakwiye kumva ko kamo ka nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ubutungane. Aho nyene twagira dufata akanya ko gushimira mu kizigenza wa Republika procureur ku mpanuro yarahaye aba procureur n'aba OPG igihe nyene yatangiza iryo sekeza ryo kurekura abo banyororo kw'ibohero rya Mpimba, ko yashimangiye gose ko aba procureur badakwiye kwihuta gupfunga. Turabimushimiye cyane. Ese ko ariwe kizigenza w'aba procureur abandi bo kumva izo mpanuro yabahaye, mu by'ukuri bwa butungane abarundi banyotewe na se Barundi yama yavuze yuko tuzotera imbere ubutungane bumeze neza, goca busasagara mu Barundi, mbere hakaba umwidegemvyo muri ibi tubona dusanga hariho ibicangwe biriya bibura kubera ubutungane ari buke. Twagira kandi dushime ukuntu aba banyororo bariko bararekugwa imbere yaho ko hari harekuwe abo umushikiranganje w'ubutungane ahabwa n'amategeko muri vya bindi bita liberation conditionnelle, no kuvuga abakozi cakane c'umunyororo bafise ko benshi twobwira abarundi n'amakungu ko mu maparike no barivyo bariko barakora ejo cangwe hirya yejo imiryango yarirushe igirironka babo. Aho rero niho duca tuvuga mwishiramwe ntabariza banyakubahwa bene wacu muvuye mu mabohero, twagira tubahanure igifa caburiwe n'impongo. Twarababwiye igihe twatembera mu mabohero ya kino gihugu cose c'u Burundi ko ivyari magera vyageruye, nta marigara akiri muri kino gihugu, nta muntu ajya adakoze. Rero uvunitse ni waca yigukunda cumbagira, nimugende
mukore ibikorwa vy'iterambere, ntimushikire mu bisagara, kuko mu bisagara haba bafise ivyo bakora. Ushikiye mu gisagara ni hahandi budakeye na kabiri wosubira aho hantu hatari haryoshe uvuye. Tugasaba n'abarundi kazi, imiryango myinshi abo bantu bagire bashikiremwo, ko bobakirana ugweze, vy'ukuri ntibababonemwo ivyaha bababonyemwo bagipfungwa. Niho duca tuvuga kandi mwebwe murekuwe, nimuje kwigamba kuri abo mwari mufise ico mupfa. Nukuri turabasagasiye, mugende mumenye yuko hariho abarose ikigongo c'agateganyo. Rero iyo uri mu kigongo c'agateganyo nta kabuza umwanya n'umwanya barasubira bakagucakira. Ntawuzi rero ko icakirwa ryawe rizoroha kugira usubire widegemvye. Banyakubahwa bamenyesha makuru Barundi mwese muriko muratwumviriza muri kino kiganiro, twagira tubonereho n'akaryo ko kubeshuza ibihuha cangwe inkuru mwumvise yuko uwahora aserukira ishirahamwe APRODH ko yavuze ko twebwe dupfunzwe nk'abaserukira ishirahamwe Ntabariza turi ku kivi. Iyo nkuru yayivuze avuga ko abanyororo b'imuramvya bari muri makasho bagowe kandi badafise ikibavugira, bariko barakora bakoreshwa ngo ibikorwa bibi ngo biteye isoni. Twagira tubabwire banyakubahwa bamenyesha makuru, igenekerezo rya 17 na 18 twari Imwaro, aho Imwaro nyene twagendeye amakasho, kandi tukaba twakiriwe na nyakubahwa Buramatari w'intara ya Mwaro, aho na nyakubahwa procureur wa Mwaro twabonanye tukavugana ibibazo by'abanyororo. Mbere tukaba twabwigira tunababwire yuko mu bikorwa twakoreye Imwaro twishima tukishimiriza ko harimwo abo twabonye batakwiye gupfungwa, ubwo nyene baciye barekugwa. Niho rero tuvuga Barundi mwese muriko muratwumviriza, uyu mutama tuvuza aha hejuru murazi ko 2014 na 2013 hariho inkuru nyinshi zaciye ku maradiyo zivuga yuko abarundi ngo imbonera kure n'ibiki ngo bari muri Kiriba Ondesi. Twashaka tumusabe mwebwe bamenyesha makuru turaze kwiza inkuru muza kuzisamirana. Jewe yabesheye ko mfunzwe ari kugira yambike ibara ubutungane bw'u Burundi, vuba ko tugiye kwitura ubutungane kugira badukure kwico ceyi, kuko twebwe turafise ico turopresenta muri ico gihe. Azabwire ubutungane ico yipfuza kugira ashikirize inkuru itariyo ku buzima bwacu, anavuga ko turi mu gasho. Twagira kandi tubabwire yuko mu ntara zose z'u Burundi mu vyerekeye ivy'abanyororo twabifashe mu minwe, tugiye gukwira intara zose z'u Burundi, cyane cyane izi ntara zitakira ambohero, kuko twasanze bitameze neza kubera hariho abanyororo usanga bamaze igihe mu makasho. Ibyo byose rero tugiye kubihagurukira, ariko kandi namwebwe bajya ko bamenyesha makuru aho bitameze neza dushire hamwe kugira aho twokosora tuhakosore. Tukaba turangije dushimira nyene icubahiro umukuru w'icacu c'u Burundi, we by'ukuri adahengeshanya kuvuga ku by'ubutungane. Tukabashimira umushikiranganje w'ubutungane we ajeje gushira mu ngiro iyo ngingo umukuru w'igihugu aba yafashe. Tugashimira na procureur Kizigenza wa Republika y'u Burundi vy'ukuri ku mpanuro nziza yatanze no ku ijambo yashikirije aba procureur bose bo mu Burundi. Tukaba tubakeje abo banyacubahiro bose, tukaba tubashimiye murakoze.